Warubizi. Kaze mu kiganiro cacu Warubizi. Bano b'Imana ndabagombiye mwese abakunzi b'ikiganiro cacu. Nagira mfate kano karyo nshimire abantu mwese mwandondeye. Abakunzi ba Warubizi basigaye banyita ngo dada. Nukuri Imana ibahezagire, ndamahoro, ndakomeye, ndashima Imana. Ubwa mbere na mbere nagira ndafata uno mwanya ndabifurize Noel nziza. Nibaze ko aho muherereye mwayihimbaje neza. Imana ibahezagire. Karibu rero mu kiganiro c'uno munsi. Jewe nari ndabakumbuye, nibakwe kuba ngarutse kuri kamera za Warubizi. Ndashima Imana gose kandi sindi jenyene nshaka ndabereka ingene gukorera Imana bifise akamaro, gukorera Imana bifise inyungu, nta buhombe burimwo nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Nukuri gukorera Imana ni ivy'igiciro kinini. Reka nakire mugenzi wanje. Karibu. Urakoze cyane dada. Urakoze cyane, mboneye n'akaryo ko kuramutsa abakunzi ba Warubizi ku kiganiro twagize ubushize. Nukuri cabaye ikiganiro ciza, abantu benshi twarabonye batwandikira. Nukuri mwarakoze kugisharinga. Ubwo ubukurikira tuzobabwira la suite, ndazi ko muzoyikurikira kandi bizogenda neza cyane. Je ndafise akabazo k'amatsiko. Hajya wari usanzwe uri umujournaliste? Dada, ibintu umuntu aravyiga. Ninde mwigisha none? Ni Yesu. Hari uwundi. Amen. Rero ndagushimiye ingene wagarutse mu kiganiro. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Nashaka rero n'umunsi dufise umushitsi w'iteka. Yego, cyane gose umuntu nuba. Reka duha abakunzi bacu b'ikiganiro kaze. Ariko avant yuko dukora kino kiganiro, please genda mugire subscribe, mu liking, mu sharing amalink tuba twatanze kugira iki kiganiro kirabwe n'abantu benshi, kuko turamaze kubona intahe abantu bavuga ko yo bakize, abantu bakira umwami Yesu, kandi niyo ntumbero y'iki kiganiro. Rero kaze, stay tuned. Warubizi. Warubizi. Makaze mu kiganiro. Murakoze kunyakira. Ndabashimiye ingene mwatwitavye. Natwe turabashimiye ko mwatwizeye. Yego. Imbere yuko dutangura ikiganiro cacu nashaka dusenge. Kandi imisi yose abatumire bacu nibo bama batangura basenga. Ibyo tuvuga ntabari twebwe, ariko abe arico Imana yateguye kugira abantu bakurikirana Warubizi bumve, aba arico kiba gikenewe. Rero nashaka twiragize Imana. Karibu. Yego. Data, mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushima, tugushimira ubuntu watugiriye bwo kuvyuka turi bazima. Tugushimiye Mwami Imana yuko utwemereye kubana hano muri kino kiganiro. Tuguhaye icubahiro, Mpwemu Yera, tuguhaye kaze, uze abari we udukoresha ivyo wabitse muri twebwe, ivyo wadukoreye. N'ubu Mana ubigaragaze nk'Imana, kandi ivyo tuvuga ntaba ari twebwe, ariko Mwuka wawe wera aba ari we adukoresha. Tuvuge ivyo ushaka ko tuvuga, biri bufasha abantu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, izina ryawe Mwami Imana rifukamigwe, kugira ngo abe ari wewe uba rurangiranwa, wironkera izina rya rurangiranwa muri kino kiganiro. Urakoze wa Mana we, niwe kudushoboza. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. 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 Avant yuko dutangura, n'umugenzi wanje aze kubabaza, nashaka mwitondore. Yego, jewe
ndi hano je natumiwe je nagira ubuntu bwo kuba muri kino kiganiro. Amazina yanje ni Ndahigeze Mediatrice, ndubatse, mfise abana 7 kandi kirengeye cy'akamaro, ndakijijwe. Hanyuma jewe nakijijwe umwaka w'igihumbi kimwe majana 998. Nakijijwe mfise abana 5, yego, kandi umutware ariho, umutware tubanye neza. Amen. Umutware nawe yakijijwe, ariko hariho urugendo. Mbere yo gukizwa hariho urugendo, hari imyaka yamaze je narakijijwe watarakizwa, ariko rwabaye urugendo rwiza. N'abana twavyaranye 7, 6 muri bo barakijijwe kandi bari mu mirimo y'Imana. Ndabishimira Imana cane. Rero ndashima Imana kuba mwantumiye kugira ngo nshobore kubasangiza ari ubuhamya, ari urugendo rw'agakiza, igishobora kugira ico gifasha abantu. Imana ibahezagire. Amen. N'umunsi abakunzi ba Warubizi barashaka kuba bariko baratangara ati ashaka kubera iki Darlene yagarukanye Ornella kandi ahari, ariko Ornella nashaka utubwire mupfana iki na mama. Nawe uri umuko-host wanje. Uyu muvyeyi mubona mwiza ni umuvyeyi yanyibarutse, umwana we wa 3. Umuvyeyi adasanzwe, ndamukunda cane. Imana yamugiriye neza, ubona umuntu akomeza kuba umujene cane uko iminsi yiyongera. Murambwira papa nti uzohava uduha inkwano. Rero ngaho ndagushimiye ko yemeye ubutumire kuba hano. Imana iguhezagire kuko nzi ko afise byinshi ashaka kubwira, yaba abagore bakiri bato, yaba abagore bakuze, ingero nyinshi, kuko Imana yamugiriye ubuntu. Vuba mu mezi 3 n'igice bazoba bakwije imyaka 40 bubatse na papa. Nukuri n'umuntu nigira ko byinshi, kandi kuva nkiri muto namye mvuga ngo maze kubona kijijwe, amaze gukizwa, niho nipfuje kuzoba umumama ameze nkawe, asenga nkawe, yihangana nkawe. Rero nibaza yuko ijambo ni rwawe aho kumubaza ngo rugendo. Ego, urakoze cyane Ornella. Nukuri n'umugisha nkuko wavuze ngo ahubwo nkuko ijambo ry'Imana ritubwira uguma wiyubura mu nkome zinshi. Yego, ariko nashaka kudusangiza urugendo rero rw'agakiza avant yuko ukizwa. Mama Ornella yari umuntu ameze gute? Mama Ornella yego yari umudamu. Imbere bumva yego narabaye umukobwa, nararutse nk'abandi bakobwa bose. Nkunda je nari umusportive cyane, nkiri umukobwa, nkiri umunyeshuri, nakina basket, naranabaye na kapitene wa equipe, niga ku ishuri rya Esta. Rero nari umuntu ndi dynamique cyane. Nari umuntu nkunda n'abantu cyane, kandi n'ubu niko bikiri. Rero jewe nagize mariage mfise imyaka mike. Nari mfise imyaka 21, mu kwezi gukurikiraho nkwiza 22. Hanyuma umutware nawe yari afise imyaka 26. Twagize mariage tukiri bato cyane. Rero urumva urugo rwanje ari rukiri ruto, rwari urugo rwiza rw'abantu bakiri bato, ariko nyene abantu bacirondera. Urabona urugo wubatse ukiri muto
uba ukeneye abantu bakuba hafi, ariko twagiriwe ubuntu kuko umutware wanje yari umutware afise maturité novuga, kuko yari umuntu akunda kurondera cyane kuva mu busore bwiwe. Rero twagize mariage ari umuntu akunda aronderera urugo, dukundanye, twashakanye dukundana, twaronderanye dukundanye, nta waduhase, nta warangiye umuntu wundi kugira ngo tumenyane, twarimenyaniye mu buryo bwiza, mu buryo nyine Imana yaduhuje. Rero ubwo rugendo gushika nkizwe rwari urugendo rwiza, dukundanye, tubyarana abana 7. Mbere twarareze n'abana 3 bo mu muryango. Twari abantu bakunda kunezerwa, twari abantu bakunda kugira iminsi mikuru, twari abantu bakunda gutumira. Nivyo vyari mu rugo, nivyo novuga ko inyuma y'ugukunda gukora, uko yarakora kandi nanje narakora. Je nakora, nari umukontable, nawe yari umutekinisien yakora mu ishirahamwe rya Regideso. Yari umuntu akunda kuba kuri terrain cyane, ariko nanje nari umuntu ngira ibikorwa byinshi kubera ndi umukontable. Hari n'igihe nyene byasaba yuko nzana nk'ibintu mu rugo, kubera nyene ibintu by'ibikorwa byihutirwa, ugasanga rimwe na rimwe ndabizanye. Rero muri urwo rugendo twaravyaranye kandi abana barakurikirana cyane. Rero kurera abana bakurikirana ntibiba byoroshe, biba biremereye, ariko hamwe n'ubuntu umuntu aba yagiriwe nubwo atabaramenya Imana, iyo uvyaye ukiri muto uba ugifise inkomezi. Rero ni muri urwo rugendo rwo kurera abana benshi, ko twavyaye abana 7, urumva mu myaka mike, mu myaka 8 ari maze kuvyara abana 5. 2 bo mu nyuma bo nabavyaye narakijijwe. Ariko ku myaka 29 nari mfise abana 5. Nari mfise abana 5 kandi bakurikirana. Ntabwo rwari urugendo rworoshe, ariko hamwe no kuba muri jewe narakunda abana, cyari ikintu numva cyane, kandi jewe navutse mu muryango w'abana 9. Urumva ntabwo ari gitangaza, ntabwo cyari gitangaza kuri jewe, ariko mu gupanga tukigira mariage twari tuzi ngo tuzobyara abana 3. Ngira ngo ahari ngira tuba twagarukiye kuri orunere. Ariko siko Imana yeyo yabiharuye. Imana yaraduhaye abandi, kandi murazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abana ni ingabire uhora hatanga, imbuto zo mu nda nizo mpera. Rero Imana yaratugabiye, tugabira abana 7. Ariko urumva ko nakijijwe mfise 5. Rero duhereye ngaho mvuge rero urugendo ngene rwagenze, ko nakijijwe mfise 5. Jewe mu gukizwa ngene vyagenze, najanywe ahantu muri ministry yitwa Compagnie de Debora. Ari umuntu wo mu muryango antwaye, ati ngo ndakwereka ahantu basenga, ati numvise hameze neza. Ndavuga ntego nta kibazo, turagenda. Tugiye bwari ubwa mbere je ninjiye ahantu hasengera abantu b'abakizwa. Ndumviriza, numva ibintu vyiza. Hanyuma ndamubaza nti none ubundi, kuko bari bagiye ahantu badasanzwe bakorera, ubundi none aba bantu bakorera, yarahambwira. Indwi kurikira nca ndagendayo. Ngiyeyo nsanga hariyo n'abantu tuzinanye. Batangura kwigisha. Batanguye kwigisha, bavuga muri wa mugani Yesu yacira abantu
w'umubivyi muri Matthieu 13 aravuga numva mu mutima wanje sinzi ikintu kibaye, numva mbega ubu ibi bintu aya majambo ko je nahora ndayumva ko ntari bwayumva uko, numva muri jewe hari ikintu kibaye, numva hari ikintu gihindutse, ntangura kwirondera rero muri uwo mugani, mbega none jewe muraba jewe ndi hehe, ni jewe ni ya mbuto yabibwa ku rutare, mbega jewe ndi yabibwa iruhande y'inzira, canke ndi iyo mu mahwa, canke ndi iki, ariko urumva niho ubwenge bwanje bwugurutse, ntangura kwirondera aho ndi murabo, niho umugani utabaye umugani ahubwo bwabaye ubuzima, ntangura kwirondera. Rero bya bintu rero birakomeye, aho umutima wanje rero uba urahindutse, numva ntanguye kugira umuriro w'Imana, nirondera naho namenyeye yuko bwa bundi nari umunyavyaha, bwa bundi sinari bwakamenya Imana, kuko ntari bwirondere unshire mu ishaka ryo kumenya ati ndihe muraba ndihe. Ivyo twahora tubisomerwa tukavyumva, ariko bigaca mu gutwi kumwe bigaseruka mu kundi, hakumva ijambo ry'Imana rivuga ngo bafise amatwi ntibumva, ngo bafise amaso ntibabona, niko nari imeze nanje. Naho rero vyahereye aho muri iyo ministère, ndakomeza nguma njayo, ariko muri iyo ministère baratubwira ati hano ntabwo ari sengero, ngaha ni igikorwa dukora gifasha abantu inzira y'Imana, ariko aho abantu bareregwa ni mu masengero. Hariho abantu bo mu muryango bari basanzwe bakijijwe, hariho umwana w'imfuvyi twari tureze yari wacu yasenga, rero nca ndaraba nti rero wa mwana ahora aje gusenga, reka tuzogenda hasengera. Uwo mwana yasengera kuri Eglise Vivante, yari umuniyese w'umutware. Ndavuga nti rero reka tugendeyo, niko rero kugenda muri Eglise Vivante niko ninjiyeyo. Rero babonye ndahindukiye ndagiye, abana nabo ati uradusize, abana nabo baba barankurikiye, abo bose batanu. Oya, abankurikiye n'abakobwa, ko abandi bari bakiri bato, abankurikiye nabo batatu b'abakobwa bakurikirana, imfura n'ukurikiyeho n'uwa gatatu ariwe Ornera. Ubwo abo baba barafashe inzira nabo barankurikiye, ubwo tuba turagiye. Ugukizwa kwabo nibo bakuzi, kuko kuja mu rusengero ni kimwe, ariko gukizwa n'ikindi, umuntu wese agira inzira yiwe. Rero ubwo rero mba ndatanguye urwo rugendo, ndakurikira umuriro, mba ndatse, mba nuko mba ndatse mu rugo nagenda, kandi umugabo ndanabimubwira, erega jewe narakijijwe, ni vyiza, kuko nawe yarigeze kuba agenda akiri umunyeshuri, yaragenda mu novuga ni nk'amagroupe biblique, sinzi ngo yari yarakijijwe ntavyo nzi, ariko nawe yarambwiye ko yasengerayo. Uriya ivy'agakiza umuntu niwe yitangira intara, niwe amenya ati naha vyahindukiye, naha urugendo rwanje nuko rumeze, ariko yarabifise ko amakuru, ku buryo bw'uko no muri urwo rugendo rwanje ntabwo yambereye intambamyi vraiment. Oya, yarandetse. Uko rero nagenda gusenga niko nashika mu nzu, nkaderura vya bintu vyose bavuga, sije nabona ndashitse muhira, ngaca nicara ngo bavuze gutya. Ubwo rero umugabo nawe ariko arumviriza, abana bose bameze gutya bankurikira. Nuko haragera igihe rero
batangura kuvuga ivyo kubatizwa mu rusengero, ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Uko numvise bihindutse nkiri muri iyo ministere, barahamagaye abakizwa, barahamagaye abantu bashaka kwakira Yesu. Baravuga ati muhaguruke. Ndahaguruka. Hanyuma baratubwira amajambo dusubiramo. Yego. Turayasubiramo. Ubwo Jesi narinzi ko ariko bakira Yesu bwa mbere rero. Mugabo uko ugenda uragenda niko ubwo terega buriya narakiriye Yesu. Ariko nakiriye Yesu kuko numvise nemejwe mu mutima yuko ndi umunyavyaha. Ubwo rero urugendo ruratanguye. Nubwo nagiye rero kuri Eglise Vivante, ndakomeza ni amanuze uko bateranye nanje ngaterana, tukagenda kuwa Mungu, ko basenga kuwa Mungu. Kuwa gatatu naho hakaba louange et adoration, hazonasiba. Muri iyo compagnie de Debora naho haba hariho igicaniro ca saa sita iminsi yose. Hakaba hariho n'umunsi wa kane wo ku mugoroba, iminsi yose baragira kuva 18h gushika saa 2 haba hariho amasengesho. Rero novuga ngo ugukura kwanje mu gakiza ntarashika kuri bateme ko navyo ndaza kubigeraho. Vyahereye aho muri compagnie de Debora. Urumva ko harimwo jeudi na le midi. Muri eglise naho hakabamwo le mercredi et le dimanche. Urumva yuko quand même biri sere. Biri sere ku buryo bw'uko nta saganirizo yo kugira ngo usubire inyuma. N'abandi mu masengesho igihe kinini cyane. Abana 5, umutware n'urushengero. Urumva ubuzima bwarahindutse. Burahinduka bwose. Nashaka utubwire ingene wabijeha. Kubijera ntivyari vyoroshe cyane ko nari n'umugore muto. Ntivyari vyoroshe ariko vyarashobotse. Kuko ngo bidashobokera abantu bishobokera Imana. Rero Imana yantoranije mfise abo bana kandi ariyo yabampaye. Imana yagomba nyene kunshoboza no kubigendamwo kuko niyo nari nizeye. Rero ukungene nabishobojwe, kimwe abana bari bamaze no gukuraho gato. Ko ico gihe nkizwa umukuru yari afise imyaka 14. Umuto yari afise imyaka 7. Abo 5. Umva ko batari abana bato cyane. Ariko uko biri kose n'abana baba bagikeneye kuregwa. N'abana baba bagikeneye kubaba hafi. Rero jewe abo bana uko Imana yanshoboje, urumva ko bamwe bo twanajana no gusenga. Baba bari hafi yanje kandi barabana nubwo tutari bwakizwe, barabana ngira bakumva. Ariko kandi barabana twabanye umwanya munini cyane kubera impamvu novuga ngo atari kuvuga ngo twabanye umwanya munini ngo twagomba kubanya umwanya munini kuko nari umuvyeyi wabo twaramana. Ariko mu buryo bwo kurera nka couple nk'umugabo n'umugore, umugabo yari afise ibikorwa ku kazi bitamukundira kuba mu rugo cyane. Yahaba cyane mu ma weekend, ahandi ugasanga ari kuri tere. Ariko n'igihe atari bwatangura ivyo bikorwa vya terrain, yararara amazamu. Akarara amazamu, akarara nko ku kazi. Ubwo urumva ko twaba turi kumwe n'abana. Rero abana turegerana cyane. Ari n'igihe yajamu hanze y'igihugu akamara igihe kinini. Ndibuka ko yigeze no kugenda
akamara igihe kinini, akamara umwaka wose, umwaka urenga adahari, ari mu gihugu ari co mu Budage ari kwiga, akazi kari kamurungitse. Rero ibyo byose byaratuma tuba close cyane kuri mama, wasanga mama ari wahari cyane kurusha. Yego, urumva kubishobora nabishobojwe n'Imana, nta kintu novuga kiri special, mugabo icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyofasha abantu. Abana twaregerana cyane, bari inshuti zanje, vraiment bari abagenzi banje. Ari ikintu buriya gikomeye, abana narabaganiriza nkababwira uko jewe nakuze, uko jewe nakuze, nkababwira intumbero yanje yari iyihe. Je nari mfise intumbero yo kunezereza abavyeyi nkiri umwana muto. Nkiri umwana muto narakora n'ama job yo muri vacances nkiri umunyeshuri, nkakora nk'ama job yo muri vacances, nkashobora no kugurira amakaye abana tuvukana hageze rentrée scolaire. Donc nari mfise ikintu umutima wo gushaka gufasha abavyeyi cyane. Nk'izo histoire zose narazibarakonta. Abana rero burya ntibibagira. Nabo ngira ngo sindabizi, ariko nabo uwo mwanzuro bashobora kuba barawufashe. N'abana batigeze bangora vraiment. N'abana batigeze bangora, icyo ndagishimira Imana. Ariko kandi no kuvyerekeye nk'amadevoir maze gukizwa, amadevoir yanje nk'umumama, abana nabigishije kuva kare, kuva ntaranakizwa. Narabigisha kwisasira ibitanda, narabigisha gukoropa. Kandi rero ukwigisha abana ntabwo ari ugutanga amategeko. Icyo nagomba ndakivuge mu bavyeyi bacumve. Abavyeyi bibaza yuko guha amategeko umwana akora iki ariko kwigisha umwana, ntabwo ari byo. Umwana urakora akakurabirako. Ni ukuvuga ngo urakora ukamubwira uti ngo dukore. Aba rero twakuze dukorana amasuku, sinababwira ngo genda gukubura hajya, nafata umukubuzo nkababwira nti fata umukubuzo, wowe genda muri iriya kwe, nanje ngende hariya. Siko gaboronera, niko twabikora. Nagenda guteka nkababwira nti wewe kata ibitunguru, wewe kata tomati, jewe nanje ndagiye nshizeho amavuta. Nuko biga guteka. Ntabwo kwari kubabwiriza ntabirimo. Rero abana kubarera no gutuma vyoroha ivyo vyose nuko twakuranye uko. Ico nababwira maze gukiza, ndababwiye ntimuragira iki, nta gishasha naba ndababwiye. Nababwira ntimugire gutya, nta gishasha naba nababwiye. N'amadevoir abana bariko barakora, abakuru barashobora gufasha abato. Urumva yuko quelque part hariho ukungene umuntu ashobora gutegura inzira, uvuga uti mfise abana benshi, ugategura abakuru kugira ngo bashobore kugufasha nawe abato. Kuvuga yuko umuntu aba aretse inshingano, ariko muri uko kubigisha nabo bazokubaka izabo, bamenye ngene bavyitwaramo. Ariko ibintu byose buriya vyigirwa mu rugo. Haba ari mu gisirikare dada, haba ari mu gisirikare, kuko ndibuka yuko yarafata nko mu mavakansi, twagiye mu mavakansi, akirukana, pakwirukana, yababwiye ati nimuduge ruguru. Yabaha vakansi nabo yabaha vakansi, nimugende. Abakozi. Ego, bakamara nka 1 week or 2 weeks, bari ruguru. Akatubwira ati remwe abakobwa batatu, muri bakuru mutegerezwa guteka. Kandi papa wanyu murazi ko atahasasita. Umva aho twaba twagira ubuntu, kuko kenshi wasanga aduga nka mardi, akagaruka vendredi soir canke samedi. Yataba hari rero atavuze ruguru, yaba ari kuri mission yagiye hanze y'igihugu, nkuko nabivuze. Rero twategeza kwiyaranja ukuntu mama, kandi mama katubwira ati yabidutoje kuva ataranakizwa. Ati mwe muzi neza yuko
papa wanyataha saa sita tukaja ko rero tugateka ingere y'umunsi umwe nteka ibiharage ndabizigize shanda papa turarura ku meza amasorori twari dufise rero kuva kera ngo mama yavuze bavuka n'abana 9 iwabo rero ruguru bari abantu b'abasirimu bari bafise imeza nziza cyane yari yo kubabirigi canke kubadage za ukwega zikaba nini zicarako 10 personnes umva twaba twikwiye ko papa yabafise aho yicara natwe na mama n'abana papa yaricara turamutegurira twese kandi twategeza kuja ku meza twese turaza rero ingere mama yatahe yabafise pause ya 1h30 akaza hewe papa agigiharage ngo iki ninde yagitetse dada na mama ya papa rumva mbabarira yari umuti kibishe man rero ariko nabonye ko vyari byiza ko twari bato ariko yabandanya kuba strict avuga ati mutegerezwa kubikora kuko ejo nejo bundi muzokubaka izanyu rero dukura muri ico kintuze numve ko twara abagenzi biwe twamubwira ibintu byose twarabakuru ariko yarafise igisura kuri ego canke wakoze nk'akantu turabana bato yatujya bya bintu masha udashaka kurira nuko urumva byaba ariko ndabimushimira kuko vyaradufashije ego mama nashaka utubwire urumva kuri parti y'abana warabikoze abana warabashaka kubokipa ariko nashaka utubwire rero kuri parti ya wewe n'umutware ni gute urumva yamara umwanya munini mutari kumwe ni gute rero umva warabaye umumama ni gute rero wagaruka ukaba umugore ukaba umufasha mukongera kandi ntitwibagire yuko yaja gusenga ukongera kandi ukaja gusenga n'umutwaro ukamuronkera umwanya naragerageza nyene Imana yarabinshoboza urumva ko kenshi yaba yaje nko mu weekend jewe nari umuntu nkunda kuba mu gikoni abana barabizi rero naragenda nkatekera umugabo akantu special gatuma to kwiyumvira ibindi canke ngo agende kugira uretse yuko umutware numva je maze gukizwa wewe yaragishobora gufata akayoga ariko sinigeze ndamubera intambamyi naramureka nkanayimuserva ikingoma ndakigarukeko iyo niyerere abantu bakunze gukora bakagira ugasanga bashatse kubuda abagabo ngo kubera bamwe inzoga ya umuntu wese agira igihe ciwe narabimubahira nkamwakira neza hanyuma tukanezeranwa n'abana tukagira n'ibihe byo gusohokana n'abana na papa wabo ivyo naravyubaha cyane kandi narabikurikiza igihe canyu naco mwakironka ryari igihe cacu twarakirondera igihe cacu ni ukuvuga ngo iyo tutasohokanye n'abana muri izo weekend ashoboye kuboneka hariho weekend zacu zabaho tugasohoka turi babiri tukagenda tukicara ahantu tugafungura tukaronka umwanya wo kuganira hari n'igihe basohoka bonyene bakagenda kurara muri hoteli nshaka kuvuga ngo ni byiza ko mu bantu bubakanye haba time yanyu mwenyene ntibabigira buri weekend ariko barafata nko rimwe mu mezi abiri mu mezi atatu bagasohoka bakigira n'ubu nakuze mbona ariko babigira gushika n'ubu bagiye kwiza imyaka 40 baragira weekend yabo bien havuga ni norega mama ni bite ko mugiye kandi mukuze hari numva babuza ko mubube ati oya time yacu kandi ukabona ni ikintu gifasha mu rugo cyane wow yeah turiga mama nashaka utubwire ubwo rugendo rero gushika aho umutware akizwa nashaka utujane gatonya muri urwo rugendo byagenze gute watubwiye yuko utamubera intambamyi ariko nashaka ubwire arakanu wambwiye ava yuko dutangura ikiganiro ati imaze gukizwa je ubuzima bwanje bwarahindutse ati aho twaja
sinabaye nkihagenda urumva mbega ico gihe ntivyamutsitaza ntivyamubabaza vyagenze gute kugira ushobore kwa guhindura iyo page hama ufata urwo rugendo rwawe ko watubwiye ati nari inshushe ushobore kubandanya urwo rugendo neza gushika naho mwamira imbuto akaza kumwamira imbuto umutware aguma ari umutware si uko wamenye iby'Imana ko umutware acata agaciro rero agaciro kiwe narakamuha kandi naramwumviriza nkamutega amatwi akavuga icyo ansabye gukora nkagikora ibyo nagumye ndabikora uko kuko nimba nshaka ko akizwa sinagomba kumubangamira nagomba nyine kumworohera rero ibyo agakiza yari abizi yari amaze no kubibona hari naho yabaye mu bantu bakijijwe akabimenya rero we naramuronkera nyine umwanya kandi naho atarakijijwe ijambo ry'Imana iyo narironse nararimupartaje kandi akavyakira neza kandi ntamushize ko pression nkamera nk'umuganirira nkariganira no ku meza abana bumva ivyo akabibona ariko cane cane ikintu niba sinzi arafise uko yabonye guhinduka kwanje ariko cane cane uko twitwara turi kumwe hari vyahindutse byo kujana nko mu ma sinema ko twarabikunda turi babiri twarakunda kugenda muri boîte de nuit urumva nka boîte de nuit iyo umuntu akijwe nico kintu umwuka wera ahita kwereka yuko aho ico kibanza kunezerwa si bibi ariko ico kibanza ntabwo ari ciza ivyo ntabwo yigeza ngora sinovuga ngo nabigizemo uruhare cyangwa narabivuze ko cane yarambwiye wenyene ubwiwe yahise abona yuko bidashoboka ntavyo yongeye kuvuga ati tugende muri boîte ntavyo yigeze ambwira vraiment wenyene ubwiwe maze kumubwira ko nakijijwe yahise akupa ariko nanje nyene akanantera n'ikigongwe ko narabona kumengo arabuze ukungene narinda kurondera mu buryo bwose ukungene tunezerwa tudaciye muri iyo nzira narinda umva nukurinda umunezero w'urugo mbese ukurinda umunezero w'urugo ntutakare hashobora gutakara uburyo mwabikora ariko umunezero ukahaguma rero twaragumanye umunezero twavuga ivyo vy'agakiza ngateka icyo nzi ko akunda nkagitegura nkamubwira nti nyabona uyu munsi uze kuza kare ndagutegurira iki hakaza kakijya tukagisangira n'abana mu rugo tukanezerwa nyine nkuko twahora icyahindutse nico ku ruhande rwa twebwe babiri niho hahindutse ibyo uburyo tunezerwa twanezerwa gute twaranezerwa tukanezerwa dusohokana n'abana tukagenda gufungura ahantu ibyo byagumyeho ibyo kuja muri filime no muri boîte de nuit nivyo vyavuyeho yego nuko nashaka utubwire turiko turarangiza utubwire ingene ni gute umuntu nk'umukristo yo gumana uwo munezero w'urugo mbega umunezero w'urugo ni iki ndagusavye usigurira abantu bariko baraturaba kuko hari igihe umuntu utamenya ati umunezero w'urugo ni iki ugasanga nk'umuntu yararongowe hari watubwiye ati narongowe nkiri muto hariho byinshi nibaza utaruzi ariko uko ugenda urakura ugenda urabimenya rero nashaka kubwira abantu bariko baradukurikira umunezero ushingiye ku kumvikana umunezero w'urugo kugira ngo urugo rukunezereze ntiwikunda kuko iyo ushatse kwiherereza kw'ibintu buriya uba wishe umunezero kuko umwe wese ariho kubw'uwundi umunezero w'urugo ni ukwiyumvira uti jewe Darlene ngomba kunezereza umutware wanje iyo umunejereje
unezerewe siko none niko bimeze nawe agomba gukora uko ashobora kose ngo anezereze abonye nezerewe nawe abanezerewe uwo ni wo munezero nta handi vyugariye wewe niwagenda uteze yuko baguha nta nari muzokwigera ushima uzoguma ubona ko hari hagahaze nta munezero uzoronka kuko ntibashobora byose si Imana umugabo ntashobora byose ntashobora guha ibyo ushaka byose ahubwo no kugira phénomène inverse nshaka ndamunezeze none we nturabona yuko iyo utanze ugaha umuntu ikintu unezerwa ariko kandi ari wowe watanze atari wowe waronse rero umunezero w'urugo ni ukurondera kunezereza uwundi iyo ubonye anezerewe uvuga uti je réussi je gagné wow niwo munezero niyo ukoreye abana icyo bakunda ukabona baranezerewe nawe ubunezerewe siko biri ndashaka kugira ngo atubwire abwire abakunzi ba Warubizi je nagira ubuntu ndumva ngo kuba uri hano waje kuturamutsa je n'umutware n'abana ni igiki ubona gicoba gitandukanye kurera ko ngaha anye no kurera ko muri Afrika kuko twe twakuriye muri Afrika ibi bihugu byo hanze kurera birakomeye gusumba iwacu biroroha kuko uba uri ahantu imico ari imwe umuco ni umwe sibyo ariko ngaha habaho icyo bita conflit y'imico kubera hariho umuco wo ngaha wo hanze hakaba n'umuco kavukire ugasanga ibyo rero bihuye ntibihura yego ngaho rero umuntu wese agomba guhagararira urugo rwiwe kugira ngo ntihabe izo conflit ni ukuvuga ngo ibyo ngaho ukuramo ibyiza ibitameze neza abana ukababwira uti ibi ntabwo bimeze neza ukabibabwira hakabaho gutandukanya ibintu ikindi rero nkuko natanguye mvuga ukungene nigishije abana gukora ngaha hoho nta na choix ufise nta mahitamo ufise kuko abana utabigishije gukora uravunika cyane ariko still uko ugomba kubibigisha kugira ngo naho nyene kuko urashobora kubabwira iga bakabibwaba ntavyo byoshoboka ariko kubera yuko baba babibona hose ariko bimeze hariho ivyo nabo nyine baba bavuga ati turashobora natwe gukora ariko sinibaza nkuko natanguye mvuga yuko kubwira umwana ngo kora iki ari hagikora nk'ubu nimba abana bagomba gusasa ibitanda vyabo niba ushaka ko vyoroha biflowing uragenda uti nimuze dusase nimuze do nkurumva nawe urimo ukagenda ugasasa uguti kwega ishuka gira gutya twagize aho subiramo rabaje waho nagize nyene hameze aho wagize gutyo utuntu twose mukatwinjiranamo niba ugiye mu gikoni uti ngo kandi abana je nabonye ntituze tubesha abana barakunda gukora baba batabitojwe gusa bataba batavyigishijwe ubundi barabikunda urazi ko n'abana bato nk'abana b'abakobwa bagira ama initiative ukabona arafasha umukubuza agakubura nabi abijye navyo ntubimubuze mureke akubure nabi hamubwira uti yo bravo uti mugabo ucucomekamo ariko ngaha byagenze ukosore ariko wamuretse ukiraho ni igiki wobwira nk'abantu bari muri Afrika bashobora kuba bafise uko biyumvira uko hanze hameze ni igiki boza biteguye kuko umaze amezi 3 uwo babwira ati uko ibintu bimeze uko nabisanze kugira abazoze biteguye ubibona gute murakoze kuri ico kibazo nari ndaciteze kandi nanezerewe ko mukimbajije ni ukuvuga abantu bafite ishusho itari iyo yo hanze bafite ishusho y'ibintu bisayangana kandi koko birasayangana ni byiza pe ibintu byiza birahari ariko ibintu byiza byo ngaha ntubitora mu ibarabara urabikorera
urabikorera rero ngaha icyo bita sinzi mu kirundi ngene kivuga ariko niveau de vie iri hejuru ntushobora kuza ngaha ngo ndagiye kuba ngo mu kazungu kamwe ngo kameze gute oya hariho standard ziri hose udashobora kuvuga ngo jewe ndafise guhitamwo ibintu biri munsi hariho standard rero izo standard ziri ngaha zigutuma ugira ama dépense ari hejuru kugira ngo habe ugomba gukora kuko niveau iba yitwa ngo iraciriritse nayo ibiri hejuru ugomba gukora kugira ngo yaronke rero bisaba gukora cyane umuntu azoba azingwaje kuba mu bintu bisayangana atazanye amaboko uwo nashaka bararorereye yigumire hariya kuko ngaha nabonye nukuri n'uwujaje kuramutsa umuntu buriya bibaza ngo abantu bo hanze ngo ntibakundana ahubwo barakundana cyane nimba bakura muri ayo mafaranga nabonye baronka baruhiye gutyo bakarungikira abantu bo hanze nukuri harimwo akigoro gakomeye ibaze ko umuntu ashobora afise urugo akareka kuja mu rugo iwe agakora ku murango nijoro ariko arondera kugira ngo ashobore kuronka amafaranga yo kwishura bya bintu navuze by'amastandard y'ubuzima bwo ngaha kandi udashobora kwirengagiza ivyo rero bisaba kuza witeguye abona obwira batangura bavyiyumvire ko imbere yo kuza bahanuze bamenye inzira bazojana iyo ariyo ariko baje gukora atari kurera amaboko na twebwe turakuze ariko twarashitse turabona icyo tugomba gukora kandi abantu bahari mwe twamenyereye yuko turamvya bakatuzimana ubunye mama aragenda ahantu badutumiye nkasanga tuheje gufungura ari aroza ivyombo ati mama yicara ate oya sha nabonye biraruhisha nukuri ubuzima bwo ngaha anye ubumenyereye ntibugoye ufise urutonde nukuri ntibugoye na gatonya ariko mama nashaka ndakubaze honera yatubwiye yuko mu mezi 3 muzokwiza imyaka 40 mubatse nirihe banga ibanga harimwo byinshi ibanga ariko si banga barabizi nuko umuntu gusa bivugisha umuntu akumbura ugasanga ntabibamo ariko hariho umunezero w'urugo nabikubwiye ko umunezero ni ikintu umuntu agomba gucungera nubwo hataburamo utuntu tuza mu kirundi niho bavuga ngo ntazibona zidakomanya amahembe rero hari ibintu bishobora kubaciramwo ntimwumvikane bikagera naho mubabara ariko wiyumvire yuko waje kubaka utari gusubira inyuma icyo kintu ugomba kukironkera inyishu kikava mu nzira nimba usaba imbabazi ukazisaba kandi niyo woba wibaza ko uwundi yagukoreye ikosa akaba atagusavye imbabazi sivyo uko birashika buriya abantu b'abashinga ntibiborohera cyane gusaba imbabazi ariko ni ukubera igihagararo imana yabahaye hari igihe ngira ngo babona ko nko gusaba imbabazi ari kwisubiza hasi ko nk'umugore yoca agukandagira ariko bafise uburyo bwabo bwo gusaba imbabazi benshi mu barundi uko tubizi barafise uburyo bwabo bwo gusaba imbabazi ushaka kubyumva akavyumva akorosha ibintu akamenya ati umuntu yasabye imbabazi nuko nyine ukavyakira iryo nibanga no kumenya abashinga ntahe uko basaba imbabazi ni waronka usaba imbabazi haleluya amen ariko niyo biri ngombwa yari ibintu bikomeye barazisaba hari hivyo basabira imbabazi ariko twebwe abagore tuba dushaka dusabwa imbabazi ariko koroha ariko natwe ntitube tworoshaho gatoya tuvyemere yuko abagabo ari abagabo hanyuma ubonye agize nk'ikintu ukabona ko asa n'ushaka ko musabana imbabazi
mworohere mu bigira uko nyene kugira ngo mukomeze urugendo niryo banga kubabarura babara ariko ibanga nagize ico novuga je nuko nta simbika cane mugabo naho ntabika cane ikintu nabonye nanje kumbure gishobora kungora ewe nsanga navuze rero ariko uko umuntu agenda arakura niko ahinduka ugasanga amajambo asigaye ari make hasigaye hari ibikorwa gusa hasigaye hari ibikorwa niryo banga ni ugukora nuko nyene umuntu aba akiri muto ubuto urazi mu buto nyene usanga uvuga cyane gusumba uko ukora ariko imana yaradushoboje tugira imana turamenya imana tumenya guhindura ibintu rero tumenya ko ari ugucamaka ahubwo ukagwiza ibikorwa wabwira abariko baradukurikirana impinduka yo barabaye papa amaze gukizwa urumva ari ubuzima wari urindiriye ko uvuga ati hari umunsi umutware wanje azokizwa nihe mpinduka yabayeho wobwira abakunzi wa Warubizi kugira ngo bareme yuko hariho umunsi hagiye umuntu ko ndazi ko papa yakijwe nyuma hafi imyaka 11 yari gumugere urumva yakijwe 2009 umva yaciye igihe turindire ko akizwa nihe mpinduka yabaye ubuzima bwahindutse gute woshikiriza abantu kababwira bon ikintu nabonye cyahindutse cyane papa w'abana baramutinya cyane ubwa mbere abana baranyegera cyane gusumba uko begera papa wabo ariko amaze gukizwa babaye abana bashobora kumuganiriza cyane uko batigeze kumuganiriza mbere ubundi yari papa atahaba kenshi ntibamwanse ariko ntibavugana yaraza papa yambi baramukumbuye ariko bari bakimutinye je ndibuka igihe kimwe wasisi n'igihe kimwe byaba kenshi nk'ubu abana twaba turi kumwe bari muri chambre yacu baryamye ku gitanda bagandagaje ego hanyuma bumva imodoka ya papa raje avuye muri interieur bose ukazona babana sinzi iyo baciye bose baragurutse baragiye kubera kumutinya ariko amaze gukizwa urumva baciye buguruka batangura kuganiriza papa wabo nawe ubwiwe acatangura koroha ni kwa kundi imana iguhinduraga dada ukabona yuko yari umupapa nyene n'umupapa akunda gukorera urugo cyane kandi akadukunda mugo kwa kuntu nyene atahaba kenshi twatinya kumushavuza yakuraba gutyo ukavuga ati reka rero nitunganye ku buryo atandaba gucaga itsure azosubire ku kazi ameze neza twabaye abana beza gusanga rero nitwari open cyane kuri we kubera twatinya kumva yarakara ntiyakunda ibintu by'induru natwe twari abana benshi agakunda ibintu biri ku rutonde urumva rero mugabo amaze gukizwa imana nuvuga ko yamuheveye yuko nawe akwiye kumera nk'umuntu aciye bugufi akaganiriza abana biwe cyane kuko yarakumaka ko tumutinya mugabo ntiyumve igituma tutamuvugisha ariko nawe aca bugufi arabibaza mama ico gihe atarakizwa mugabo amaze gukizwa cabona yuko nawe hari ahantu akwiye gukosora so ahubwo rero amaze gukizwa biraryoha cyane twari dusigaye tumuvugisha cyane ku buryo mama yasigaye afuha mwaciye mumva ko doke muja kwa papa urumva nuko asha nukuri Imana ishimwe je ndaryohewe ku kiganiro c'uno munsi ndazi yuko harimo inyigisho nyinshi ariko sinogenda ntakubabajije kano kantu wavuze ngo hariho challenges waciyemo nashaka utubwire ingene hariho difference hari y'ukungene kera bubaka
no sinzi ko ari ibihe, sinzi ko ari imyaka igenda irahinduka, ariko n'ukuri umengo kwihangana kwaraheze mu bantu, umenga kandi no mu bantu bazi Imana, ntituje cyane mu bantu batazi Imana, ariko nashaka kumbwire mbese ibigerageza iyo bije muri iyo myaka 40 ni gute umuntu canke mwebwe mwashobora kubijera mukabitunganya hama mukabandanya urugendo? Ushatse nk'ibigeragezo nk'ibi urashaka kumpa akarorero? Tuvuge ico mpagararako. Tuvuge nk'ubu unye hari nk'ikintu mutumvikanye mu rugo nk'umutware, tuvuge nko ngahanye muri ibi bihugu n'ukuri hari igihe kenshi usanga kubera abantu dukora mu ngo nyinshi, abantu barakora, umugore agakora, umugabo agakora kugira mushobore ufashe na mugenzi wawe, ariko ukaca usanga abantu baritana ku mwikomo. Abantu baritana ku mwikomo bikagenda nuko ingo zisambuka kubera iki nta wa mwanya uhari, bya bindi mwatubwira ati twebwe twarironderera umwanya hagati yacu, ugasanga wa mwanya nta uhari, no gusenga abantu ntibasenga. Ibyo bigerageza iyo bije mwabijera gute? Bon, ibigeragezo yewe ibigeragezo bikomeye novuga mu muryango, byaba ari ibigeragezo by'uburyo, kuko nta kintu novuga ngo carangerageje cyane, ikintu coba carangerageje cyane ni ic'uburyo. Ikindi kigeragezo peut-être kihari, ariko ko na pu surmonter, ni kigeragezo nko kugwaza abana. C'est un exemple, iyo ni défi ikomeye, kandi abo bana urumva baragwara nk'abarije ndahari jenyine, umutware ari kuri terre, akenshi abana banaremba atahari, ugasanga ndiko ndabijera jenyine. Ariko nukuri jewe ni Imana, nubwo ntari bwamenye Imana ko bakiri nka 5, ariko ni Imana yanshoboza. Nukuvuga ngo reka novuga ngo kuvyegereza umutima. Urumva ibibazo ntuvyegereza umutima cyane, kuko iyi kintu ubona yuko atakunda uri bubigenze, uravuga uti iki rero tugomba duhangane. Rero ibintu by'ibibazo ni uguhangana, kandi mu mutwe ukavuga uti je dois sortir vainqueur. Je dois sortir vainqueur, je ne vais pas céder. Abana ukabagwaza ukagira gute, buriya amafaranga ni umukozi mwiza, umukoresha mubi mugabo n'umukozi mwiza. Rero amafaranga bakenewe, uburyo buba bukenewe. Nico gituma ngaruka ngahaje nkavuga ni ibibazo ntibibura kuba, ariko iyo bihuye no kubura uburyo biraremera cyane. Biraremera cyane. Rero jewe defi novuga nawe nyene ntitwagize defi, kuko ntitwagize ibibazo by'uburyo. Je ndazi ko yabaye periode ntoyi, yabaye periode nto, ariko yari ikomeye, aho ubona yuko buriya abatware twebwe abadamu niyo tudafise uburyo umengo ntaco bitwaye. Ego murasufra, ariko ntibituremera nkuko biremera abagabo. Rero nk'iyo umugabo abuze uburyo ubona yacitse intege. Defi hari rero ikintu no conseil abagore bakiri bato, igihe urugo ruko ruca mu kibazo c'amafaranga, kirazira ko umudamu aza gusongera isibe, aza gusongera isibe ngo akubwire ngo urabona ngo ahubwo ngo ni utagize ibi, ngo ni utagize ibi. No, ntabwo ari cyo gihe. Nimba ari na remarque womuha ntiwoyimuha muri iyo periode, kuko ubwiwe aba yacitse intege, aba yacitse inkokora. Nico gihe cyo kwankuraje umugabo wawe, twamubwira uti no, tu es capable.
kandi ivyo turiko turacamo ni ivy'igihe gito. Nta mvura idahita. Uko niko twabayeho. Ntaho umutware wanje niyo aba ari karankurikira yovuga ngo narigeze ndamubwira ngo oya ngo ibi ngo ntiwashoboye, nta n'umunsi warimwe. Ico kintu murazi ko mu rugo bagifa cane. Niyo defi kandi nico kintu cama kiriko kiraturunako ibibazo vy'urugo. Rero ikibazo c'uburyo ubimenye, umugore wese ari karankurikira bimenye, iyo umugabo adafise amafaranga bahungabanye cane. Rero ntugafatire kuri ico kibazo ngo nawe umukandamize, uzoba uri kurica umugabo wawe, uzoba uri kuramwica. Nico gihe cyo kumwankuraja, nico gihe cyo kwironderamwe inguvu nawe ukaraba uti ahubwo no mufasha iki, nokora iki kugira ngo tuve muri situation, ukareka kuguma umuhanze amaso ngo niwe ngo aguha gusa. Niwo mwanya wo kuraba uti none je nokora iki. Ya nokora iki. Ikindi jewe nk'ubu bishitse nkaba mfise amafaranga atayafise, bishitse jewe naca niyambura yo mfise yose nkayamuha. Niho numva ndi comfortable. Je nofuma mba ntayafise ariko we ayafise, ntabwo binezera kandi n'uyu munsi niko biri. Ntabwo vyonezeza kuronka ibintu vyinshi mugabo atari we abifise. Numva afise aba ariho mba ndi comfortable gusumba jewe mfise adafise. Mama urakotse. Turagushimiye, sinzi wabona ko ari cyo uvuga. Je yarakantu nigeze kwigira kuri mama. Ico gihe nyene niko yabivuga byo guca mu buryo, nta buryo mu rugo. Ndibuka ko ico gihe nari nkuze maze kumenya ubwenge, kuko ikindi gihe baba barabiciyemo nari umwana numva ntavyibuka, ariko ico gihe nari nkuze. Ndibuka ko niga mu mwaka wa nyuma muri première meza secondaire, ndibuka ko bigeze guca mu gihe kigoye cane. Hanyuma ikintu twahagaze ko mama yaguma atubwira cyari ikintu cyo kwizera. Uriyo umukristo atagira kwizera, n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntushobora guhimbara Imana. Ya mu Baheburayo barabivuga, ndumva igice ca 11:6, umuntu atayizera ntashobora kuyihimbara. Rero ico kintu carankoze ko cane, nibaza yuko amaze gukizwa ari ico kintu yahagaze ko cane, kwizera. Kwizera byaratumye yizera ko umutware we azokizwa ari we papa, akizera yuko ibintu bizogenda neza, kuko ndibuka ko papa amaze gukizwa hari ukuntu novuga ngo ni nk'ishure y'ikigeragezo. Ico gihe 2009 papa yari umuntu akora atigira wabona ko arondera urugo, ariko ico gihe ibintu byose byarahagaze. Urumva murabizi ibintu byo muri bihugu vyacu vya Afrika, kufise akazi kamwe biragoye ufise nabo bana, ko twara abana 7. Umva papa maze kugira twara abana 7 tureze n'abandi. Kuvuga ngo nta muntu nimwigaye muri leta, twiga mu mashuri ya privé. Fata iyo nzu ntayo twari twaba muri ico gihe mu mazu ya Regideso, inzu ntayo iriha, ariko mineva z'abo bana ufungura kubatwara ku ishure abana 7, ongeraho n'abandi tureze. So ariko muri ukabona mama afise kwizera. Rero papa ico gihe akizwa uburyo yamamashe yahora aronka twatuntu yahora akora kote biragize, ariko mama yaramuremesheje. Ndavuga ngo ndashaka uzo mama nkuriye. Mama yagize kwizera, tutangwa kugira amasengesho gicanyo cyo mu nzu. Aho ati tutegeza guhamagaza ivyacu dada, ku buryo mama avuga ati mutangwe kwatura hazo imodoka ya papa. Ico gihe kuko twara abantu bafise imodoka nyinshi, ariko ico gihe nimba sindi vyabaye, nimba yarazigurishije n'ivyo ndamubaza nimba ari ubukene buba bwateye. Ariko ndibuka ko imodoka zose hasigara ya papa y'akazi yagenderamo n'imwe mama yatwara ku kazi. Ngo ubundi haba hari amamodoka menshi, rero baca oblige kugura imodoka ntoya. Iyo modoka ntoya rero twashaka kwikwirwamo yose.
dada twabonye Imana mama aravuga ati ateza kuba imodoka y'abana imodoka ya papa niyo yakazi ya papa yiwanje mbega atangura kuvuga ngo mwatwe nivyo mushaka n'iza abakozi dada bose ko mu mwaka Imana yabikoze ico gihe papa yakije mu 2009 irahera 2010 from nowhere turonka amamodoka arenze 5 bya bintu byo kwizera mama yaratwigishije en fait twaba no muri eglise yo bavuga kwizera cyane ariko bijya byo kuri eglise iyo utavyapritse ntabwo biba ubuzima ariko kucuronka umuntu w'umumama nkuyo akacaguma bikwibutsa byaratworoheye rero nukuri Imana irabikora mbona tuvuye muri iyo situation ndavuga Mana uri Imana y'igitangaza si byandi by'amajambo bwa bundi turashaka ibyo twaturabira tubako nukuri iki kintu nacu kimingiye ko mama cyo kwizera ari nabyo byatumye yihangana uko kugira wihangana ifo ko wizeye ko ivyo bintu uzova muri iyo situation uzobivamo ako kandi nashaka ukamenyesha murakoze cyane reka ndabashimire nshaka kubwira abakunzi ba Warubizi nababwiye nkitangura yuko gukorera Imana ari vyiza mama Honera nuba aracakorera Imana mu shengero sivyo ni mu protocole umumama nkuyu onye vraiment abana biwe bakorera Imana yababwiye yuko mu bana 7 6 bakijijwe abana be bakorera Imana n'abakozi b'Imana bakomeye gose rero nukuri duhimiriza abantu gukunda Imana no kuyikorera amen yes nukuri harimo inyungu zidasanzwe kandi igihembo urashaka kutakibona no munsi ariko canke nunakibona ariko abana bawe bakazobibona yego nibaza ko twosezera aho nego cyane mwakoze gose yego namwe mwakoze kuza kandi nshimira abantu bose badukurikiranye abazokurikira kino kiganiro Imana ibahezagire aha hantu dukorera ni muri siyasi dufite amaprograme atandukanye kazi nukuri hariho YouTube channel ni nyene icako kino kiganiro please mugende murabe turafise turaterana imisi yose kwa gatanu tukagira worship and praise please ni mugende murabe dutangura imisi yose 8 gushika midnight nukuri mukurikirane ndazi yuko muzohezagirwa hama imisi yose tugaterana ku munsi wa Mungu guhera igihe cy'isaha 4:30 gushika isaha 7 hama turafise veye turiko turarangiza umwaka turafise veye nukuri turabatumiye turi muri Phoenix adresse muraza kuzibona ziraza guca ngaha musi ya video yiyi iki kiganiro nukuri hariho na nimero za telefone abakeneye yuko bazoza muri veye kaze tubane dushima Imana turiko turarangiza umwaka hariho vyinshi Imana yadukoreye dutegereza gushima eda vyiza canke bibi kuko ni jambo ry'Imana rirabivuga ngo dushima mu bibi no mu vyiza nukuri kaze tuzobane ku munsi wa le 31 guhera isaha 3 z'ijoro kaze jena bategure kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze abantu tuba dukorana ngaha anye nababwiye hari umukohost wanje yitwa Honera abafata no mashusho nabantu nababwiye yuko arabizigirwa mubarondere ni Leani Media please mubarondere nabizigirwa kandi bakora amashusho meza bakora ama video meza amafoto yabo ari clean mubarondere hama Imana ibahezagire tuzosubira bye bye. Warubizi.